Rusho imbirize ndakubwira uyu mushi nkoreye umuti nari bwabona ndagushororera tukayimokora none uyu mushi tunyoye jinga wikaje yabuje turi amacupa deshi yonyene shawa wende kuvuga muri byose tuzofashanya ujompamagare ndagufashe ndakugwaje byose ndogufasha ntugire ikibazo nta kibazo we narakubonye umugenzi yawe we ubugore ntacyo tutosajya ubugore twose n'umugore wawe twamushangira no tugenda mushangira ubunyene karase ko dushangira umugore bari kamushangira nacyo tujya bishangira mugabo abagore ntibarimwo ku mugore wanje ndoshanda kuvuna imbavu rero wagiye kurera ubugusigaranira nta nje umugushigarana naba nagiye mu mahanga erega wewe uri ndani byose nje gufasha byose tuzofasha rero bizi rero nuko nyene nahijya tuzoza tukubita kare gakaje tujoga kubita kongere kukuntu ushororeye umushi nishawo ndagushimisha okay wewe Halo Umugenzi. Bimeze gute? Ni sawa gake none ko nakubwiye yuko ngwaye kutaraza kundabaga Mugenzi. Umwanya manu uragoye muri no misi nta mwanya mfise kweri wo kuza. None basi. Chaje ni kubera na Kenya. Wapi si kuvuga ngo kubera wa Kenya ahubwo muri no misi umuntu afise ibintu byinshi akanya ni gato. Kubona kakubwiye ko ndi kugasanzwe muri ukaza ukasubirako. Oya sinoza mani kuko umwanya urangora gusa ninaronka kanya nzoza. Sivyo? Oh no. Sha gusa nubwo uri kuranka hari akantu kidiri nashaka ndakuranye sinzi uko wosimbuka ata. Akadiri kameze gute mugabo? Sha wosimbuka danka kubwira. Sawa hingenze ndabe hingenze ukambwire ndumva kurukaneza. Okay. Sawa. Rusyo gute rusyo? Meze neza. Oya ni gace kweli. Nene ndibaza umeze neza. So ndaguhaye mugabo. Uragwaye? Yego. Pore kweli. None bimeze gute muga kakadiri? Nakubwira. Oya sinicara mugabo ndi kwihuta ahubwo mbwira kadiri kugira umuntu agakore. None mugabo. Yego. Nashaka kuza tube turayaga kubera mbona waciye impeba nambari kubera naciye nyene. Oya sukuvuga nkaba nacenda nakwara. Oya sukuvuga uko mutama. Nyino misi dufise umwanya muto ugasanga turi kuruzi hano ubungira ngende kweri kubera nta mwanya afise nzogaruka basi n'iminota n'ibiri kaza tukayaga uwo twara abagenzi. Yego ndabizi muga nzogaruka tuvugane nta kibazo sivyo? Nzoza tuvugane. Reka basi ndakubwira. Ndi kwihuta. Banantekere dufungurwa twananiye no gufungura. Twakunaniye turi. Nahavuye mpamagara umwana ngafungure. Umwana rero yaci azifungura. Sawa ndibaza tuzosubira sivyo? Erega nta nizo yariye. Aciyamira ngo ya ngarahaze. Ntazo yariye none zihe. Nahavuye ndamubwira je kubita mwiyara ntibinukire mu nzu. Sawa ugwarukira uzokira je tuzosubira. Jesus is Lord. Ega nakakana kavuye kanka kuca gubise. Mani byasheshe. None biri. Nahavuye mpamagara imbwa. Imbwa? Imbwa niyo yaciza kubirya. Amani ntavyawe. Sawa rero tuzosubira wewe ugwarukira. Suko none man. Oh no. Ako wambwa wewe turi abagenzi uhengere ngwaye wanke no kuza kundaba shaka kuze ndabiguhe imbwa yari we nari nabitumiye. It was at this moment he knew. Nabonye ko atabucuti bwawe ukunda ivyurya n'ivyunwa. Ivyane byukoze uragapfa witunye. Nizere ko video yabaryohe namwe mubitwereke mu kugira commentaire ngaha hasi mugira agapartage muha abandi ariko na cyane mwibuke kugira subscribe ngaha murabona mufite kuri aka gafoto murabona hacaza subscribe hafyonze admire bisubira kuza warabikoze uca wirekera ariko kandi na cyane mwibuke kuri abizi video wizi ciao